Tekano umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi mukurikira ibiganiro n'amakuru tubagezaho imisi yose kuri imbonesha kure ya Hejuru TV n'umwanya w'ayandi makuru muri uyu mugoroba, amakuru adasanzwe, amakuru twabatohoreje kandi twabateguriye mu bisata bigiye bitandukanye, ariko tuza kwibanda muri politike no mu ntwaro mu gihugu c'u Burundi. Reka turamutse abadukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye mu gisagara ca Bujumbura, mu gisagara ca Gitega, mu bice bitandukanye bigize intara nyinshi zose uko ziri mu Burundi, abari mu bice bigiye bitandukanye mu bihugu bihana imbibe n'u Burundi, bari mu bice bitandukanye ku mugabane wa Afrika no ku yindi migabane ya kure, mwese turabahaye ikaze ntimuze gucikwa n'aya makuru agezweho. Ibintu birakomeye cane dore ko n'abashinga amateka iyo bageze ku kibazo c'igitoro nabo bavuga ko basigaye bataha n'amaguru. Hari umushinga amateka yitwa Hatungimana Atanaze azwi cane ku izina rya Cokoroko, yarayagaragaje akari ku mutima atagutinya, aho yasavye bari bayoboye ibikorwa vy'inama nshinga amateka ku munsi w'ejo ko boreka abashinga amateka bagataha kare kuko benshi basigaye bataha n'amaguru kubera ikibazo c'igitoro. Atanaze yagize ati nagere nsabe bene wacu bareke kugorana, bamenye ko hariho abataha n'amaguru, batureke dutahe. Icegera c'urongoye Cour des comptes Reverien Bahati niwe yari umutumire mu nama nshinga amateka kubashikiriza umwihwezo wakozwe na Cour des comptes ku mafaranga leta izokoresha muri 2025. Aho ibintu rero bigeze, abenshi batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Varisito Ndayishimiye bariko baravuga ko umukuru w'igihugu akwiye gutanga imihoho. Karorero Frederic Bamvuginyumvira yabaye icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu kuva mu 1998 gushika mu 2001. Frederic Bamvuginyumvira aho bakaba arongoye urunani Sephora Arusha ruhurikiyemwo imigambwe n'abanyepolitike batavuga rumwe na leta, avuga ko umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye akwiye gutanga imihoho kuko gutwara vyamaze kumuta kuw'amazi, maze hakaza leta nshaje ishobora gukemura ibibazo biri mu bihugu. Ibi yabishikirije nyuma yaho ku munsi wa gatandatu umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye avugiye mu ntara ya Gitega ko umwimbu wagenze neza mu gihugu cose, mbere ko abanyagihugu batazoshobora kubiya ngo babimare. Frederic Bamvuginyumvira akanegura amajambo yamashikirizwa n'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye kuko abigira abizi mbere yo guhuma amaso abarundi mu bibazo barimwo aho kubitorera umuti. Bamvuginyumvira akagira ati umuntu yotegera ko umukuru w'igihugu abigira abibona. Si ubwa mbere avuga ko abanyagihugu banezerewe, none niki conezera abanyagihugu mu gihe atasukari iriho, gihe babura amazi, mu gihe nta muyaga nkuba uhari, igihe atabitoro bihabi, hakaba nta na kimwe kiriko kirakorwa ngo ibintu bihinduke. Niho abantu baca bibaza ibibazo ati aya majambo umukuru w'igihugu avuga uku bisigura iki? Kuko yigira nk'umukehabwenge kandi azi ibiba biriko biraba. Uyibaza ko abarundi batabona ibiriko biraba? Ico twokuramwo nuko Varisito Ndayishimiye atanyisha afise ku bibazo igihugu kirimwo, ntashoboye no gutwara ngo abagore igihugu. Bwa Frederic Bamvuginyumvira abona ko hageze ku mukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye atanga imihoho kuko gutwara ngo vyamutaye kuba amazi, akaza abandi babishoboye, kuko ngo umugambwe uri ku butegetsi ngo umaze myaka 20 wiba gusahura itunga ry'igihugu gusa, kandi bikaja mu karwi k'abantu bake, amahera y'agaciro agasahurwa yose. Kikibabaje nuko n'ubutungane nabwo bwamaze guhabwa jondama ataco bugishoboye. Frederic Bamvuginyumvira akongera akagira ati ico gihugu mwabonye ciba kitariko kirakora n'icahe? Iyo nka ikamwa ataco itaragiwe ntiyahe? Uyu munsi Perezida Evariste Ndayishimiye niyemange yuko CNDD yabo bayigize kurya ejo bundi, yavuze ngo imbonerakure zikomere, mugabo amaherezo nuko igihugu gisambutse. Ubu tubibaze nde? Kuko twarahanuye baranka kumva, ngo ubu rero nibemange ko bibananiye bashire hasi akanyerigabo kabo, bavuge bati barundikazi vyatunaniye, maze abashoboye kuza gufasha tuze twicare tuganire, igihugu gisubira ku murongo. Igihugu ngo kiriko kiraca mu bihe biteye ubwoba cane cane, mbere n'abarundi batari bake bari mu mwiheburo baravye uko igihugu cifashe muri bino bihe. Igihugu rero kiri mu bibazo vy'igitoro cane cane, ari naco kiratera imyidogo bene gihugu. Sukari yarabuze, amafaranga y'agaciro yarabuze, ibinyobwa vya Braludi vyarabuze, umuyagankuba
nabo babaye ikibazo. Ivyo vyose rero ngo birakenewe ko leta igira akigoro kaboneka kugira igihugu gisubire ku murongo, bibaye ngombwa ngo bicarane n'abarundi batari bake bahunze igihugu kuko nabo bafise vyinshi boterera mu bibazo vya politike, ubutunzi n'imibano. Se turavye twobona iciza ari uko umukuru w'igihugu yotanga imihoho. Abarundi batari bake yaba bari hanze y'igihugu n'abari mu gihugu babona ko iciza ari uko umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yotanga imihoho kubera ngo ibibazo igihugu kirimo kiracamo mbere bimwe bikaba bimaze n'igihe kitari gitaha, twovuga ibijanye n'igitoro, isukari, amafaranga y'agaciro hamwe n'ibindi. Mbega ubwo Varisito Ndayishimiye yatanze imihoho amahoro yoboneka, ubutunzi bwogaruka mu gihugu? Uko biri kose ntawovyemeza ijana kw'ijana ko ibintu vyoca bisubira mu buryo, kuko abaperezida nka bose bagiye ngo barashira inda zabo ngo imbere kiretse bagaza yagerageje cane. Ariko igikenewe cihutirwa gukorwa ngo ntihabeho politique de bonne gouvernance, ngo iki nico rero cazingamitse igihugu. Barwanye igiturire ku rwego rwo hejuru, barakenewe n'abahinga mu vy'ubutunzi bofasha gutanga intumbero y'uko ubutunzi bwozamuka. Abarundi rero bahunze igihugu nabo barafise intererano zikomeye mu kubaka igihugu vya politike, ubutunzi n'imibano, kuko buri munsi bari guteza imbere ayandi mahanga. Ngo harakenewe ko abantu bose batembeje igihugu mu kunyonora amatungo ya leta boshirwako amapingu bakajana ubutungane bakagarukana ivyo basahuye. Ubutungane ngo bukwiye kwigenga, hakabaho separation de pouvoir, koko ngo leta yo kwihutira kwegera ibihugu bibanye mukaraba uko bofashisha Uburundi igitoro kiba kirakoze na gatoyi. Ikintu rero ngo ca monopolisme mu kurangura igitoro ukihave harangureho bishoboye afise n'uburyo kandi bemerere benshi bashoboka. Imyihwezo y'abantu bagiye batandukanye. Ishirahamwe Sopeburyo riherutse gushingwa na leta kugira rikurikirana ibijanye n'igitoro ryaratanguye gukora, ngo rimaze kurangura incuro nka 2 canke 3, vyemezwa n'umwunganizi akaba n'umuvugizi w'ubushikiranganji bujejwe amasoko ntanganguvu. Mu kiganiro yahaye isanganiro kuri uyu wa kane, Felix Ngendabanyikwa shikirije ko rikorana n'abandi batanu. Kubwiwe igitoro gikwiye ku kwezi kirenga amaritiro miliyoni 31 yashikirije, ariko ko igitoro kiriko kiraza kiri munsi yayo akenewe. Felix Ngendabanyikwa yemeza ko mu bushikiranganji buriko barakora ibishoboka vyose kugira imyidogo y'ubukene bw'igitoro igabanuke. Iruhande y'ivyo rero ngatomora ko Regideso naho iriko irakora, iriko irahereza gutunganiriza abari bayirishe. Ishirahamwe Sopebu rijejwe gushingura no kudandaza igitoro mu Burundi ryashizweho n'itegeko ry'umukuru w'igihugu ryo kuwa 24 Ruhuhuma 2024. Mutahe rero rigene ungana n'imiliyaridi 120 z'amafaranga y'amarundi. Bimwe rero mu bikorwa vyaryo nko gutunganya ububiko bw'igitoro bwa leta buhari n'ubundi buzokubakwa, gushiraho ikigega c'intege bizoza kizokora n'imiburiburi amezi 3. Murumugari wandikeza urudandazwa rw'abigeme mu Kigwena. Abigeme batari munsi ya 5 rero barakozwe ko n'urwo rudandazwa kuva mu ntango y'umwaka muri zone Kigwena muri komine n'intara ya Rumonge, mubano ko bushira uburengero bw'u Burundi. Abavyeyi babo bakozwe ko n'urwo rudandazwa rw'abigeme basaba ko ubwo murongo w'abadandaza abo bigeme ufutwa, bakemeza rero ko ukorera mu Burundi na Tanzania. Polisi co cemeza ko cafashe umwe mu bikekwa. Uherukanisha nera Uwiteka, umunyeshuri w'imyaka 15 yahora yiga kw'ishure shingiro rya Nyakuguma muri zone Kigwena. Kubwo abanyagihugu rero kabagwariye muri bimwe mu bitaro vyo ku mugwa mukuru w'intara ya Rumonge kuva mu ntango z'ukwezi kwa kane. Yarakorewe amabi atagira izina muri Tanzania, afise inguma ku mutwe, ku bisusu no ku birenge. Yari yanyurujwe muri Nzero mu Kigwena ajanwa muri Tanzania aho akorera amabi y'ubwoko bwose. Niko rero bamenyesha ayo masoko nyene mu kwezi kwa Ndamukiza niho yatabwa kwibarabara mu gice ca Kigwena aho umuryango wiwe bamutoye
amasoko mu ntwaro mu Kigwena atangaza ko kuva mu ntango z'uyu mwaka abigeme 5 bakiri bato barajanywe mu kinyegero muri ubwo buryo nyene. Abo bigeme ahanini ni abanyeshure kw'ishure shingiro rya Nyakuguma na Cabara muri zone Kigwena. Igipolisi rero kivuga ko cafashe umwe mu bikekwa gukora ubwo bubisha ni Sabine Irankunda afashwe ubugira kabiri yagirizwa ico caha nyene. Abavyeyi b'abo bana rero barababazwa no gufata minenerwa ibijanye n'iyo dosiye isanzwe iri mu minwe y'inyamiramabi. Umwe mu baharanira agateka k'abana yavuze adatanze umwitondoro avuga ko ari umurwi witunganije neza ukora urudandazwa rw'abigeme bakiri bato. Saba rero ko hoba gukorana hagati y'inzego z'ubutungane n'abajejwe intwaro mu ntara mu ntumbero yo gutuza ako karwi kemeza ko ari abarondera abo bana mu Kigwena. Aba batwara rero nabo bajabukana urubibe rw'Uburundi na Tanzania nabo bagurisha muri Tanzania kugira ngo bakorerwe ayo mabi. Bamwe rero mu bavyi b'abana bashikiwe n'ayo mabi barasaba ko indongozi z'u Burundi zikorana n'izo muri Tanzania kugira ngo utwo turwi dutuzwe kandi abo bana bose hagurishijwe ku butaka bwa Tanzania bimenyekane bakagarurwa mu gihugu c'u Burundi. Inakivale mu gihugu c'u Buganda abakorerabushake ba Croix Rouge rero barahagaritse akazi. Abakorerabushake rero bidoga kubera bamaze amezi arenga 6 bataronka agashirukabute kabo. Izi rero zahora zifashwa na Croix Rouge ziramerewe nabi. Abakorerabushake ba Croix Rouge rero bafasha cane mu bisata vy'imibano n'amagara canke mu butabazi bwihuta. Barafasha cane mu kumvikanisha abubakanye bavanyemo kubera amatati canke ibiza. Mw'ikambi ya Nakivale barazwi cane mu kibano bigatuma abahora baronka ubwo bufasha bamererwa nabi cane. Bamererwe nabi aribo bahora baronka ubwo bufasha bashika urugero rwa 80% uravye igitigiri c'ababakeneye. Ahacu ngo nitumenye ko uyu canke uriya ari umukorerabushake canke uwundi, tubona gusa uwuduhaye ubufasha vyamugora rero akayishikiriza uwundi. Bakora neza cane, ubu rero batariko barakora turamerewe nabi, dufise ubwoba ku bijanye n'amagara yacu. Nivyo nk'uko bivugwa n'umukorerabushake wa Croix Rouge iyo bari ku kivi barafasha cane kuko nk'uko bivugwa barahimbarwa no gufasha mu kibano. Yo mugabo mugambi rero hadafashwemwo cane nuwo kurwanisha ingo ngo mugabo ubu nta na kimwe dushobora gukora, nta kundi naho twategerezwa gutabara bene wacu b'ababanyi nta kundi. Bikavugwa n'umukorerabushake avuga ko atagishobora kwambara umwambaro umuranga. Igituma gikuru ni ukubera rero bamaze amezi arenga 6 bataronka agashirukabute kabo. Turazi neza ko vyatumwe n'ingorane y'uburongozi canke umugambi utegekanya guhindukiza uwo mugambi kandi akaba kwinjiranamwo kw'ibikorwa vya Croix Rouge na CICR mu gihugu cose c'u Buganda. Ngo ntidushobora rero kwiyahagurira ku busa kuko turazi ko hari amafaranga yatugenewe. Bikavugwa rero n'umwe mu bahagaritse imirimo. Iryo shirahamwe rero rirahumuriza impunzi rivuga ko mu minsi mike izodadanuka nazo zikaba zijumbarariwe zirindiriwe ko zigarukirwa. Ikambi ya Nakivale rero ikaba irimwo impunzi zirenga ibihumbi 140, muri zo abarundi barenga ibihumbi 33. Turabakengurukiye cane ko mukurikira amakuru twari twabateguriye muri iki gitondo. Mbasabe kugira ngo ntimuze gucikwa n'ibindi tuza kubagezaho. Iyi ni Mboneshakure ya Hejuru TV. Mani bahezagire.